minota mikeyi ngo ndabereka ukuntu exporta base de données kuri application web. Je hano nkoresha serveur local ino WAMP server. Urayigurura puis ugaca uja localhost hama tuja phpMyAdmin, hanyuma nkeneye ku exporta iyi harimo amatable kuri BD zoom up, amatable ya camera, client, contrat, gris, matériel, user. Donc niyo amatable agize ino base de données ya BD zoom up. So ushija ngaha kuri exporter, hanyuma chana exporta ikintu kiri zip, chana klika kuri zip amucangira go. Ngize go yahejeje exporta aho yacashikiye ni ngaha. Hano mbwana nakoresheje opera, ushukirika ngaha hama show more, show in folder ngaka aho kashikiye muri download mbwa gusa karizipe ni bd zoom up.sql ni intuze ya SQL. So nuko exporta base de données.